imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Nestor Ntawontuye, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, ndarahiye imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Nestor Ntawontuye, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi, kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi niyemeje ko nzoharanira kwiziganya ineza y'u Burundi n'Abarundi, mwubahiriza ubumwe bw'Abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Madame Marie-Chantal Nijimbere, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Monsieur Artemon Katihabga, ministre de la Justice, des droits de la personne humaine et du genre, ambassadeur Edouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, Monsieur Alain Dikoumana, ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique, Dr Hassan Kibeya, ministre des Ressources minières, énergétiques, de l'industrie, du commerce et du tourisme, Madame Karini Mbarushimana, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur Jean-Claude Nzobaneza, ministre des Infrastructures, des Logements sociaux, des Transports et de l'Équipement, imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Marie-Chantal Nijimbere, umushikiranganji w'ukwivuna abansi n'ukwitaho abahoze ku rugamba, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi, kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Artemon Katihabwa, umushikiranganji w'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, ndarahiye ko
ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Ambassadeur Edouard Bizimana, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, iyinjira ry'u Burundi mu miryango yo mu karere no gufashanya mu iterambere, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi niyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi. Imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Dr François Havyarimana, umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Dr Lidwine Baradahana, umushikiranganje w'amagara y'abantu, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama, umushikiranganje w'akazi, abakozi ba leta no gutegekaniriza kazoza abakozi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi,
kwibwirizwa inshingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko ntazo nzanira niziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, mwubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose. Imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Lydia Nsekera, umushikiranganji w'urwaruka, inkino n'imico kama, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Gabi Bugaga, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi riyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abarundi bose. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Gabi Bugaga, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi riyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu
n'ako abenegihugu bose. imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Alain Ndikumana, umushikiranganje w'ubutunzi, ikigega cya leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none, ndarahiye ko nazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa. Imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Dr Hassan Kibeya, umushikiranganje w'ubutare n'agataka, amasoko ntanganguvu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Kariniya Mbarushimana, umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Jean Claude Nzobaneza, umushikiranganje w'inyubako, uburaro rusange, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa. Musique, fermez les bancs.